Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru n'amakuru n'ubundi tuza kugaruka ku nyinyurana ryabaye kuri umwe mu bashoye umutahe wabo ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko bigaheza bashatse kumunyaga umutahe wiwe. Turaza kubabwira ku nyinyurana rya Gisiga na Joseph muri Pona Pharmaceuticals, aho hari inkuru twabagejeje ko y'udandazwa rw'ibyayuramutwe bikomeye vyakorwa n'abategetsi b'u Burundi bakekwamwo uyu munsi. Reka tubayagira amamuko isosiyete Pona Pharmaceuticals nayo nyene ikekwa muri urwo rudandaza n'ingene vyayo vyahavuye bigenda. Iyi nkuru ikabigizwa hanini n'intahe y'umukozi yakorera Pona Pharmaceuticals. Ibiri muri iyo ntahe vyaremejwe n'abandi bakozi batatu bakorera urwo ruganda, ariko bose bashimye ko amazina yabo atoja ahabona ku mvo z'umutekano wayo. Muri ano makuru turaza gukoresha izina Pona mu kuvuga urwo ruganda. Tutangure ku ngene rwuguruwe, Pierre Nkurunziza niwe rwuguriye ku igenekerezo ya 26 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2019. Abandi bategetsi bakomeye babonetse muri ivyo birori n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana be n'icegera c'userukira Kenya mu Burundi. Ico gihe uruganda rukaba rwavugwa nk'uruzanye ubuhinga bushasha kandi bukomeye butari bumenyerewe mu Burundi. Pona yatangujwe n'umunyakenya yitwa Joseph Mboya Nyamute. Yaje mu Burundi azananye n'abahinga mu vyo gukora imiti. Yarahaye abarundi barenga 60 yabahaye akazi. Muri Kenya, Engineer Joseph Mboya Nyamute akabazwe nk'umugwizatunga kongera akaba umunyepolitike. Agishika mu Burundi kugira bimworohere gutanguza uruganda rwa Pona, Joseph Mboya Nyamute yararondeye umurundi bakorana. Niko gutombora ntabi avanga umutahe no mu rwizatunga w'umurundi Prosper Hakizimana batazira Gisiga. Umunyakenya yoba yarasizemwo umutahe wa 99%, naho Gisiga we ashiramwo umutahe wa 1%. Gisiga akabazwi nk'umwe mu bagwizatunga bakomeye cyane kandi bari begereye ibihangange vya CDD FDD. Kabasanzwe imbere hariho ibidandazwa bimwe bimwe ari we wenyene arekuriwe kuvyinjiza mu gihugu mu buryo butumvikana. Uwo mudandaza kandi afise imodoka agenderamwo, yarafise imodoka yagenderamwo ifise imparati y'abaserukira ibihugu vyaho muri Tanzania, kamufasha kujabuka imbibe z'u Burundi, Tanzania n'Ubuganda adasatswe. Bamaze guheza kubaka inyubakwa za Pona niho rero batangura kurondera abakozi recruitment, aho niho kandi Gisiga ngo yatangura guteza ibibazo. Mu gihe Joseph Mboya Nyamute yashaka kuzana abakozi babishoboye bazoteza imbere Pona, Gisiga we yashira imbere kuzana abantu wiwe ataravye ubushobozi bwabo. Joseph yaramusiguriye kenshi ati ishirahamwe rikora kandi rikadandaza imiti ntaho rihuriye n'amashirahamwe akora urundi rudandaza. Dutegerezwa kurondera abakozi babifitiye ubumenyi. Gisiga nawe ararahira kuvyumva. Niho Joseph yateba akamuhebera amubwira ati kora ivyo ugomba vyose, ariko hari ibisata bibiri udakorako: igisata cyo gukora imiti production n'igisata cyo kumenyekanisha imiti no kurondera abakiriya marketing. Gisiga nawe yaramurahiye ati urahumba hose ndajayo. Inyurana rya mbere hagati ya Joseph na Gisiga ryabereye mwigenwa ry'urongoye igisata ca marketing. Gisiga tegetse igenwa ry'umwigeme bari bacuditse kurongora ico gisata. Uwo mwigeme akaba ngo yaravuye kwiga ibijanye n'ibidukikije mu gihugu ca Uganda. Joseph yaragerageje kwerekana ko ryoba ari ikosa rikomeye gushira muri ico gisata umuntu atana kimwe azi mu bijanye n'imiti kandi atagira uburambe na bukeya mu vyo kudandaza imiti. Gisiga yamwishuye ko ataco bafise baharira kuvyerekeye uwo mwigeme. Joseph yaramize ishavu aremerana iyo ngingo ry'agahotoro nta kundi yari bugire. Uyu mwigeme bamaze kumuha abo akoresha bize ivy'ubuvuzi n'ivy'imiti, vyaramutaye kuba amazi kumvikana nabo kugeza naho 2 kuri 3 bata bakomoka. Icaje rero kuvyunyura noneho wa mwigeme aho gutanga raporo ku muyobozi w'uruganda Joseph Mboya Nyamute
yayitanga kwa Gisiga gusa bishitse hakaba umukozi atumvikana n'uwo mwigeme vyaba bisigura ko hatumvikana na Gisiga ivyakurikira kwaba itegeko ryo kwirukana umukozi rivuye kwa Gisiga. Joseph akama yagerageje kwamama bikanka. Uruganda rero rwahavuye rutangura gukora mbere barahingura imiti y'ubwoko 13. Aha niho hadukiye inyurana rigira kabiri. Gisiga yategetse ko imiti yose ikorerwa muri Pona izodandazwa ku yandi mafarumasi iciye muri farumasi yo kwa Gisiga yitwa Show Pharma. Gisiga arasanzwe afise farumasi yo kuranguza, farumasi de Gros ikiri nka shasha yitwa Show Pharma iri kwibarabara Avenue de la Revolution mu gisagara ca Bujumbura. Gisiga yategetse rero ko imiti yose ya Pona ica muri Show Pharma yiwe, akaba ariho abandi badandaza imiti baza kurangura, gutyo abayihaye iyindi monopole mu dandaza mu Burundi. Ni ukuvuga ko ngo abashaka kurangura imiti ya Pona batashobora kuvugana na Pona, ahubwo bari bategezwa guca muri farumasi ya Gisiga Show Pharma. Ico kintu kandi carababaje umunyakenya Joseph Mboya Nyamute, kuko ntaho vyakabonetse ku isi ko uruganda rw'imiti rukorera farumasi imwe gusa. Ingaruka yavyo nuko imiti ishobora guca inazimba ntihurumbirwe kubera ya farumasi ishobora kuyiduza igiciro uko yishakiye. Iyindi ngaruka kandi nuko imiti ishobora kutagurwa cyane kubera nk'iyo farumasi ya Gisiga yari ikiri nshasha. Kutumvikana rero kwa Gisiga na Joseph kwagumye kongerekana kuvuye ku bintu vyinshi nk'uko bivugwa na bamwe mu bakozi ba Pona. Gisiga yarahaye ubuza abakozi b'umurengera abatari bake bakirirwa bicaye na rirya wasanga atabumenyi bifitiye. Abo bose rero bakazanwa ku nguvu. Joseph atagishijwe inama, haraguzwe imiduga y'umurengera ku buryo Pona yari ifise imiduga 23, myinshi muri yo inywa ibitaro ataco yinjiza. Vyarageze aho rero Gisiga ategeka kurangura imiti yo hanze ifise igiciro c'350,000 abanje kumvisha Joseph ko iyo miti igurwa ariko nka yose igira iborere muri stoke. Mu nyuma ibintu vyarayangaye. Umukenya Joseph Mboya Nyamute akabona ko ari we ariko arabeshaho Pona ku mufuko wiwe, mu gihe Gisiga we yari yarahagaritse gutanga amafaranga yo kubeshaho uruganda. Inshuro nyinshi Joseph yarasavye ikurwa rya wa mwigeme ajejwe marketing kuko yabona Pona ataho yogera iri mu minwe y'umuntu atazi imiti kandi atazi no kurondera amasoko. Ico Joseph atarazi nuko intumbero nyamukuru ya Gisiga kwari ukubona Joseph atayakomoka maze Pona ikegukira Gisiga wenyene. Ntivyatevye, Joseph Mboya Nyamute yaratanze imihoho muri Kigarama mu mwaka w'2020. Umugambi wo gufungisha Joseph Mboya Nyamute nyene gushinga Pona amaze gutanga imihoho, Gisiga yararyohewe kuko yari yashikiriye uruganda wenyene. Joseph yarasavye gusubizwa mutaye yasizemwo, baramuharurira agaciro ka Pona babanje gukora agaciro ibintu vyose hamwe, asanga atani cakane cayo yashizemwo asigaye, ariko bagira ati nimumpe nayo nigire. Ayo mafaranga yiwe ntiyayahawe. Umugambi wa Joseph Mboya Nyamute kwari gushinga urundi ruganda ataco rupfana na Pona, mbere yari yaruhejeje kurwubaka i Gitega no mu Ngagara. Ikibazo ca mbere cadutse muri Pona naho cabaye ico kuronka produit zimwe zikererwa mu gukora imiti, ico bita matière première. Iyo ngorane irumvikana kuko ivyo ni Joseph yarazi iyo abikura. Kumva Joseph agira atanguza urundi ruganda vyatumye Gisiga agira ubwoba ko Joseph ashobora gutwara babahinga b'abanyakenya basanzwe bakora muri Pona. Gisiga rero yaragerageje gucanishamwo abanyakenya, bamwe abaha imishahara minini abandi abaha imiti kugira ntibasubire kumvikana. Mu nyuma Gisiga yoba yatandukiriye intambwe ya gatatu gufungisha Joseph Mboya Nyamute mu ntumbero yo kumwirukanisha mu gihugu. Hagati y'igenekerezo ya 18 n'iya 15 n'iya 18 ntwara n'umwaka w'2021 na Joseph Mboya Nyamute yafatwa n'iperereza ry'u Burundi, araheza yagizwe kudandaza ibiyayuramutwe. Amakuru yava mu iperereza yavuga ko Joseph Mboya Nyamute yisiguye yerekana ko kudandaza biva muri Pona vyose vyari mu minwe ya Gisiga. Mu ndwi imwe Gisiga nawe yagaruka mu gihugu ataco yinona ku igenekerezo ya 24 ntwarante.
umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nawe arafatwa n'iperereza nyene. Amakuru nyuma yemejwe ko Prosper Hakizimana batazira Gisiga nawe yapfungiweho mu iperereza. Ikibazo nyamukuru bano bose bategerezwa kwishura ko ni amaherezo y'ibiro bitari bike vya produit yitwa ephedrine, uduce dukeya twarakoreshejwe mu gukora umuti bita Panacof, ariko ibiro vyinshi cane vyarabuzwe irengero. Ni navyo igisata ca UNEI kiraba ivyayuramutwe ONDC casavye umushikiranganji Sudeni Kumana gusigura ico vyaje gukora mu Burundi kuko ariwe yabitangira uruhusha, umushikiranganji nawe aca ariyumya. Ngivyo rero vyona subscribe canke sabone kuri wowe utari wavyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru nk'aya dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho baba ari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.